Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro bibatera intege, ibiganiro bibasunikira kubaho kuko Yesu yaduhaye ubugingo. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana ikigabane c'umurongo w'icumi, umusuma ntazanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica hamwe no gutikiza, ngo ariko jewe naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Aho Yesu yariko aravuga intama ziwe. Nico gituma rero ibi biganiro dukorana na Nathalie na Jenny Olivier tubikora kugira ngo dushobore kubahimiriza, dushobore kubatera intege, dushobore kubankuraja no kubabwira mu buryo bufatika ibintu biri pratique kugira ngo mushobore kubaho. Rero tubanje gushimira abantu batandukanye baza baratwandikira, baduha amavi, baduha ama sujet de prière, canke abandi nabo baduha imitwaro nkuko navuze, ariko n'abandi batubwira kumbure amapoint usanga tutaronkeye umwanya wo kuvuga. Notama hariyo nk'abatubwiye yuko bumva muri ibi twari tumaze iminsi turiko turavuga kuri ya sujet dusa n'abahereje ko yo kubwoba. Ntitwahejeje neza kubwoba novuga kuko no mu masuje dusa n'abadevelopa mu buryo bumwe canke ubundi azokwamagaruka, ariko na cane cane muri iyi suje rero dutanguye. Donc ntizoza yitwa ubwoba, ariko mwibuke ko turiko turiga umushaha. Umwana w'umuntu amaze gucumura, no kuvuga amaze kudeklara independance yiwe, akavuga ati ngomba kwikukira, no kuvuga ikibanza Imana yari irimwo nije ngomba kugifata. Imana niyigirwe hakurya nimvireho, maze aba arije mfata controle y'ubuzima bwanje. Turabona yuko ibigize umwana w'umuntu atari n'umwana w'umuntu gusa, ariko no gushika kuri iyi si tubayeko vyose vyarabaye affecté, vyose vyaratewe novuga ni Mungu y'icaha. Inyengetera mu buryo butagaragara mu maso. Ndibuka umunsi umwe hari intebe nagiye kwicarako, inkubita hasi, hama nyene aho hantu aca arambwira ati yo nibagiye kukubwira, iyo ntebe yari ifise amaguru ubona akwiye, ariko yari yaramunzwe, bari barashyize ahantu kuko yicayeko yacigwa. Rero n'ubuzima niko bumeze, kubera icaha canyengetereye mu nzu, canyengetereye novuga mw'isi, caratumye ibintu vyose bimungwa mu buryo bugaragara hanze, umenga bisa neza, umenga biratotahaye, ariko indani bimerewe nabi. Rero no mu mushaha wacu, mu vyiyumviro vyacu, mu bigumbagumba vyacu, harabayemwo ibintu binyengetera bihwanye na ca caha ca mbere ca Adamu na Eva. N'uyu munsi abavyara bose bene Adamu, aribo jewe nawe uriko uranyumviriza, abo bose barafise ukugene mu mushaha wabo babaye affecté. Rero igitangaza Yesu yakoze nuko aho twabaye affecté mu mpwemu yacu, Yesu yaraje aduha ubugingo, tucika ivyaremwe bisha, ivya kera biba biraheze, nature y'icaha, kameremere y'icaha birakuweho, turonka kamere nshasha y'Imana. Ariko mu mushaha wacu n'umubiri wacu, iyo kamere y'Imana ntirimanifesta 100%. Tugenda turonka ko uduportion, ariko Yesu yaje kugira ngo ashobore kurestora imishaha yacu. Nico gituma avuga ati nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Rero tuzobandanya, tugomba gutangura serie, sinzi igihe izodufata, aho tuvuga sur les blessures de l'âme, canke ibikomere vyo mu mushaha, ibikomere vy'ibwina, ibikomere benshi muri twebwe tugendana. Ibikomere igihe wahura n'abantu wabona umenga bameze neza, urabiyiha, urabikonfiyako, mugabo baragukomeretsa, mu nyuma uratangara, ukavuga uti ni kubera iki vyagenze uku, ni kubera iki vyabaye ukunyu. Ni ukubera wari wahuye n'abantu bakomeretse, kandi umuntu wese atanga ico afise. Nawe kumbure nuko wowe uraba ibikomere vyawe, ariko wowe kuzanira liste nawe abo wakomerekeje usanga atari bake. Nico gituma twese duhamagariwe gukirira hamwe. Rero tuzoraba ico ijambo ry'Imana ritubwira, na cane cane bihwanye n'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Nico kirimwo ivyizigiro vyo gukira ibikomere vy'ibwina. Ingenda bayana tarabatangu baramutse nawe. Nukuri nongeye gusaba kubaramutsa, ndabashimiye cyane abantu bamaze iminsi batwandikira batubwira ko inukuri ziyansema zibafasha.
nk'uko revye ariko arabivuga iki gice c'ubwoba nticaheze na gato ahubwo tugitangure neza kubera burya ubwoba bwerekana ko atamahoro ufise ubwoba bwerekana yuko atanyishu ufise bwerekana umuntu ntatinyisha amatinyico bahuriyeyo urumva kandi ikindi naco nuko niyo umuntu atinya bisigura ko utararonka inyishu bisigura yuko utaranywa umuti base rero kuri iki kice c'amablessure émotionnelle kugukomereka ko mu mushaha ni ibintu bikomeye kuko usanga umuntu yarabibayemo atazi yuko yabibayemo hari igihe bitera ubumuga ugasanga twarabumugaye nashaka kubabwira yuko nk'iyo umuntu akomeretse barashobora gukomereka ku buryo superficiel hejuru vraiment bisanzwe ugasanga yego haragoye gukira mbwa harakize hariho n'izindi n'ukundi gukomereka nukuri udafashe antibiotique ugira infection umubiri wose ukora umerewe nabi hari n'izindi rero hoho zishitse cyane ibwina mu mubiri ushobora no kuvirirana ku buryo amaraso yawe agabanuka anahera ugasanga uranapfuye rero gukomereka bifise ntabwo harimo diferanse nyinshi hariho kubabara buhoro buhoro kubabazwa cyane n'abababaye cyane rwose tuzobona yuko nka example tuzotanga nk'umwana yabuze abavyeyi agifise akiri muto cyane imyaka 2-3 n'umuntu agiye kuba umuvyeyi afite imyaka 50 canke 40 bantu b'Imana n'ukuri kuba umuvyeyi birababaza ariko gukomereka si kumwe rero ico cose kirafise ico kizana mu buzima bwawe hari igihe rero muhura n'abantu baciye mu buzima utigeze ubamo n'ukuri ukabacira urubanza ukanababara ukanaruha warabu ugasanga rega wowe Imana yarakurinze hariho intambara utagiyemwo hariho imibabaro utaciyemwo hariho ibikomere utagiyemo vy'ukuri byarinze umutima wawe kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ati protège ton cœur plus que toute autre chose car d'elle viennent les sources de la vie rero ikindi naco nuko iyo tumaze gukomereka sinzi ko murabibona iyo wagize infection urafite ukuntu igikomere kitakize gihamagara amasazi gihamagara ikiza kucinfecta kurusha donc utakivuye ngo gifuke ngo gifatire umwanya kirazana ingorane donc ugaca usanga hari abantu bakomeretse bama bazana abantu baba bakomeretse ugasanga bamuri kuri doga iminsi yose kubera iki jewe n'amashikirwa n'izi ngorane kubera iki n'abandonka n'amahura n'abayescro kubera iki nama ukirutse ugasanga none kwiki ivyo atabayescro bahura ati kwiki n'amahura n'abayescro kandi kuvuga ati moi je suis de bonne foi navyibajije none kubera iki namanzana mu buzima namankwega babandi nyene vya bindi nyene kwiki namanja mu ma relation ari compliqué uri nawo muraho kuvuga ati none ujyawe kumenga aragenda aratora imigisha akacarengana nawe wisuzuma ukarati moi je suis de bonne foi nukuri nifuza ko ibintu bigororoka ariko sinzi ingorane mfise aha ni tuvuze ivyerekeye amatemperament twaratahuye turumva ingene bimeze ariko hari igihe burya uca mu mubabaro ugasanga utanguye kumera ukuntu hari ibintu bigushikira utazi au niveau relationnel hari n'ivyo twibaza ko vyara amatemperament kumbe vyara amablessure hari bamwe bazokwibona bazokwitahura ntabavuga par exemple nk'umusanga avuga ati nuko je nari nzi ko ndisanga nkiri umwana nibi ati muga wa pre vyarahindutse vyarahindutse nyene kubera warahuye n'ibikuboma n'ibikubabaza hama ucurambara mask urifuka urinyegeza ucuriga uraronka ama mécanisme atuma de défense niko bazi des mécanismes de défense kugira ntuze gusubira kubabazwa kwa kundi ariko urumva burya abantu bita ko bakubabaza nuko bakoze ahantu babara burya umubiri wawe udakomeretse nabo gukora ko bisanzwe nta ngorane ariko bagukozeko hamwe wari usanzwe ubabara ucukoma induru nico gituma abantu babiri bashobora kubwibwa amajambo amwe muri eglise pastor kuri eglise padiri kuri mwishenge muri eglise akavuga ijambo bamwe bakababara ngo yantutse yanyisha ya dufashe ni adusuzugura uyu nawe akavuga ati jewe sinzi ibintu mwumvise cyabwo je naheza gibe burya umuntu wese yumva paraporo yingana meze ya temperament nkuko twabivuze ariko nibuzimwe yaciyemo bwana mukomerekeje uriko uravuga ivyo vy'amasazi ucunyibutsa rya jambo dusanga mu gitabo ca Yobu
aho yavuze ati icyo natinye nicyo cyanshikiye burya turafise ingene twatira mwibuke kimwe twavuga cy'ubwoba kiguma kigaruka kuko burya igikomere kenshi gikreya muri twebwe ubwoba bw'icyo kintu yuko cyosubira urumva yuko kitosubira kukubabaza hama rero Yobu aravuga ati icyo natinye nicyo kinshikira ndakunze cyane ako karorero utanze k'amasazi aho wababaye hariyo amasazi aza utahavuye kandi ngo ntahafuke hari amasazi aza ikindi nacyo kimwe kenshi bakunda kugereranya n'ayo masazi ni impwemu mbi burya impwemu mbi zirakorera ku bikomere twarose mu buzima ugasanga uyu munsi igeragezwa ugira siyo mwene so agira nicyo gituma nagomba kubwira abantu bariko baratumviriza mwene data wese mu rugeza arimwo aburya arafise intambara ariko aracamo bamwe ziragaragara ariko abandi ntizigaragara hari iziri hejuru hakaba n'iziri bwina ariko ntitwari dukwiye guciranira imanza twari dukwiye gusengeranira kubera umwe wese afise ibikomere bihamagara isazi ziwe sivyo nicyo gituma n'impwemu mbi zirazi kudetekta kenshi murandaba nk'ibintu nk'ama emission y'abantu b'abamanipulateur cyangwa abantu b'abaescro cyangwa abantu b'abapsikopate cyangwa barafise ingene umenga barahumekegwa n'abantu babaye affecte de façon négative abana bakuze barafashwe nabi barakandamije ni ukuvuga abana babaye abusé sivyo que ce soit sexuellement émotionnellement mu buryo bw'ibigumbagumba cyangwa mu buryo bw'umubiri bwo gufatwa ku nguvu ni ukuri ugasanga abantu ni ibiganiro nkunze gukurikira hari n'abantu batandukanye twagiye tuvugana igihe tugeze kuvuga ku bintu nk'ivyo bavuga bati je narabaye ahantu cyangwa twarabaye ahantu aho usanga ingorane yagize umenga yagize tandanse yo gusubira ikaba ni ukubera iki ni ukubera n'icyo kintu satani arabona akagerageza gusubira cya kintu cyane kiri repetitive rero ndakunda muri Zaburi 23 Dawidi yari umwungere Dawidi Zaburi 23 ayandika ahumekera muhemu yera mugabo akayandika atira de son histoire icyo kumvira Imana irakoresha na histoire zacu kugira dushobore kuyibonamo hama aravuga ku murongo wa 3 aravuga ngo il restaure mon âme mu kirundi baravuga ngo aremesha umutima wanje ariko mu gifaransa birumvikana kurusha ku restaura ni ukuvuga ni ikintu cyasambuwe tuvuge inzu barayimenaguye rero iyo uri kuri restaura uba uri kurayisubiza muri ya eta yayo ya mbere kuyinagura kuyisanasana mu kirundi cyiza Yesu nagomba kukubwira uri kuratumviriza uyu munsi ndazi yuko hari abantu bacavuga ivyo bikomere vy'ibyina les blessures de l'âme gezaho maze kuvyumva henshi kumbura usubiye kuvyumva kuko utarakira urumva ariko ndagomba kukubwira objectif ya Yesu ni ukuba uwidegenza tanke ugifise amablessure utrena akigufiseho ububasha biragoye yuko uba uwidegenza hama paraporo y'ico c'amasazi ico nakundiye Zaburi 23 Zaburi 23 avuga ngo yasutse amavuta ku mutwe ngo igikombe canje kirasesekaye mumbabarire numva benga sinze amazuru yazivye baravuga ati yasutse amavuta ku mutwe igikombe canje kirasesekaye ivyo ni ibintu umwungere yahora agirira intama akazisuka ku mutwe ayo mavuta yabateguwe mu buryo azifasha gukira ibikomere mugabo aho zakomeretse ariko kandi afise n'ubushobozi bwo kwirukana amasazi yose urumva harimwo objectif yo gukiza ariko na objectif yo kwirukana ibiza kwinfecta rero nagomba kubabwira iciza hariyo ubutumwa bwiza hariyo inkuru nziza y'umuntu yitwa Yesu afise urupapuro rw'umutsindo cyangwa expertise amenyereye mu kuvura ivyo bikomere ari we muti w'ivyo bikomere wabo bakomeretse wabo bamerewe nabi kenshi ikintu kizo kwigaragaza ku muntu
yakomeretse nuko atabayeho. Icya kabiri niyo utangiye kuvuga ibikomere acaja kuri defensive. Urumva? Donc ikindi naco igikomere gituma utabaho ntakivuze. Igikomere gituma utabaho. Igikomere gituma utaheva, udasubira kugira inzozi, indoto. Igikomere gituma amaproje yawe yahamba. Igikomere gituma uhunga abantu. Ariko mwibuke Imana yamye ifise umugambi yuko umuntu aba mu bantu. Imana ishimwe cyane, sinzi ico natariyo kongerako. Nkuko ariko urabivuga vyerekeye ivyo vyo gukomereka, ikintu kenshi umuntu agira iyo yakomeretse nukumenya yuko agira ubwoba. Arafise ibintu bimutera ubwoba. Urumva? Bivanye n'igikomere yagize. Urumva? Ni nk'uwo kubwira uti hari baciye ukuguru, kuza gusubira guhaguruka biraza kumutera ubwoba. Uravye ugereranyije n'umuntu waba baciye ukuboko. Urumva? Rero kenshi hari igihe twibaza tuti nta ngorane mfise, nibyo rimwe urashobora kuba muri dimension zimwe warakize, ariko hari n'izindi ugasanga urafise ubwoba bwaguteka ukese ni kubera iki mfise ubwoba. Rero nakajyo ko kureka Imana ngo itugurura amaso ko ati ikuti icara ntugire ubwoba ndi kumwe nawe. Nico gituma ijambo ry'Imana ryuzuye amaverse menshi cyane avuga ati ntugire ubwoba, ntutinye, ndi kumwe nawe. Bisigura muri ndi kumwe nawe hari ama situation menshi yerekana ko atari ko Imana mutari kumwe canke naho ko buri wenyene. Rero nivyo tuzozivuga ama blessure yose ahari, ariko ikintu nashaka twoshaka gushimangira ko vy'ukuri hariho inyishu mu Mana. Vy'ukuri Yesu aje aragukura ko ico kirere c'akabonge. Hari abantu bagenda na tristesse akavuga ati sinzi igituma, ego narakijijwe kandi ndazi ko Yesu yankije kandi naramubonye vraiment. Nimbwa ndafise ikintu ca tristesse c'umubabaro c'agahinda umenga kitigera gihera kubera iki Imana. Ugasanga mu maherezo yose mu migenere yose afise bamamucira urubanza ngo wamufunze isura nagerageze gutwenga wapi kabisa, akagira mariage akibaza ngo ntihazotwenga bikamunanira bikamutakwa amazi. Ego nivyo yavyara bikamuryoha, ugasanga afise ico kintu cama kimubabaza. Agendana ikirere rica Imana ishaka kwidukurako. Kandi ijambo ry'Imana rirabitwemerera yuko uwatangurije igikorwa nuwazo gisozera. Burya ibikomere biri tellement subtil, sinzi ngene no kivuge mu Kirundi, birafise ukugene vyinyegeje ku buryo rimwe na rimwe tutamenya yuko hari ibintu turiko turakora kubera bisunitswe navyo. Hari ama reaction tugira ugasanga ama reaction kavuga uti kumenga iyi reaction ntiri proportionnelle ni cabaye. Ni giki? Sivyo? Kavuga uti uyu muntu aragaragaje ishavu rirenga amajambo bamubwiye, kuko je ndazi yuko aya majambo bayambwiye suko nore yagize. Ni giki cabaye? Ivyo ni reaction zihwanye n'ibikomere vyari bikurimwo, ariko kubera servo yacu irafise ingene iremwe ku buryo igerageza kwiniba ama situation yose tubabaza. Donc situation yose ikubabaza yagukubise hasi irafise ingene igerageza kwibagiza kugira umubabaro kugira wavance mu buzima. Rero reka tugarukirize ngaha, dusa n'abariko baraintroduisa, tuzobandanya tudevelopa, ariko nimwagira ikibazo ntimutinye kutubaza. Imana ibahezagire, ijoro ryiza, umunsi mwiza abandi. Amen.